Ikorikiza Eric umusore w'imakamba uyu mwanya tuvugana ntagihumeka umwuka w'abazima bivuye ku rupfu rwa giturumbuka rwamushikiye. Muhava mwibaza muti ivyo navyo ni biki? Wakalite TV reka ndabaramutse ndabipfurize no kubandanya mugira ibihe vyiza aho muherereye hose. Hari abadukurikirana bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi eka ndetse hariho n'abadukurikirana bari mu mahanga, umwe wese ahari reka ndamuramutse ndamwipfuriza no kubandanya agira ibihe vyiza ahari hose. Hari inkuru rero muri kano kanya iriko iracana ko y'umusore w'imakamba yitavye Imana. Iyo nkuru muri kano kanya novuga ko ari inkuru iriko iracana ko ku mbuga ngurukana bumenyi zigiye zitandukanye, zaba izo ngaha mu gihugu cy'u Burundi eka ndetse n'izo hakurya y'igihugu. Iyi nkuru rero je nkibona sinashoboye kuyemeza neza, nabanje ndavuga nti reka mbanze ntohoze kugira ngo numve ko ari inkuru y'imvaho canke se zoba ari za nkuru z'aba promoter usanga bariko barironderera kugira ngo bashobore gushusha imbuga. Iyi nkuru rero je ukuntu nayibonye nashoboye kubona abantu bashoboye kuyandika bagira bati Makamba umusore yapfuye ariko ararangura amabanga mpuzabitsina. Ivyo vyabereye ku mutumba Butare komine Kayogoro mu ntara ya Makamba kuwa 12 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2024, aho uyo musore w'imyaka 23 yari yaronse umushitsi w'umwigeme maze batangura kuryoherwa gushika no guhuza ibitsina. Magingo bariko bararangura ayo mabanga mu cumba c'uwo musore yahavuye agira ikibazo c'umutima maze aracikana, nk'uko amakuru atangwa n'abajejwe intwaro amagara abe n'abajejwe umutekano abimenyesha. Yamara hari n'abandi bikeka ko uwo musore yoba yari yabanje kwihereza imiti yongereza akayabagu n'inguvu mu kurangura ayo mabanga. Rero uwo mwigeme ubu ari mu minwe y'inyamiramabi kubw'amatohoza yimbitse. Ikiziga c'umuhisi naco kiri mu buruhukiro bw'ibitaro vya Makamba. Imbere rero yo kubandanya reka duhoze umuryango wabuze, umuryango wa Eric Ikorikiza, reka tuhoze tubabwira tuti babandanye bihangana, yisi niko bimeze. Umuntu aravuka agakura ariko hakagira n'igihe agashobora kwitaba Imana. Rero ikintu nyamukuru gitumye ndabazanira iyi nkuru nuko iyi nkuru ugiye kubiraba ni inkuru itangaje. Umwanya umwe hariho ibintu ubona ko bidatahuritse, kuko ibi bintu ntitwari dukunze kuvyumva haba ngaha mu gihugu canke se mu mahanga, aho umusore ashobora kwitaba Imana mu gihe ariko ararangura amabanga mpuzabitsina n'umwigema. Ibi bintu rero ni ibintu biriko biratangaza abantu benshi gushika n'ubu ntibarashobora gutahura iyi nkuru canke se iki kintu cyashoboye gushika hariya mu ntara ya Makamba, ntibarashobora kubitahura. Bamwe n'abandi bavuga bati birashoboka ko ivyo bari vyo, ariko hariho n'izindi nkuru ziriko ziravuga ko uwo mwigeme ashobora kuba yakoreye akandi kantu uyu musore. Murazi ko iyo habaye ikintu c'urupfu inkuru zica ziba ari nyinshi, inkuru z'ibihuha, kuko bamwe n'abandi baca batangura kwivugira ivyabo kugira ngo bashobore kukuza inkuru, kuko ugiye kubiraba iyi nkuru yamaze kuba trend. Ino nkuru ahantu hose urengana ni inkuru gusa iriko iravugwa. Wanditse n'intara ya Makamba haba ku mbuga zigiye zitandukanye uca ubona ko baca bandika ati populaire en ce moment. Ako kajambo rero bakunda kukandika iyo ikintu kiriko kirakurikiranwa muri ako kanya, kiriko kiraronderwa n'abantu benshi. Muze mu bipime nk'umuririmbyi ahejeje gusohora nk'indirimbo, uciye umwandika nko kuri YouTube canke se kuri Facebook page yiwe, umwanditse munsi baca bakwandikira ko ako kajambo vyerekana ko uyo muntu muri ako kanya ariko arakurikiranwa cyane, hari ibintu vyinshi biriko biramuvugwako. Rero no muri kano kanya wanditse intara ya Makamba canke ukandika ikintu cyo ari cyo cyose cyari Makamba, baca bakwereka ko muri uyu mwanya Imakamba hari populaire, abantu benshi bariko baragerageza barondera amakuru y'ibi bintu bariko barumva.
rero uyu mukobwa yitwa Grace. Uyu mukobwa azwi ku mazina ya Grace, niwe bivuga ko yariko arahuza ibitsina n'uyu musore Eric, aho haciye habonekeramwo n'urupfu rw'uyu musore. Ikintu ngaha rero twotahura n'igiki ku bwanje, murazi ko turi muri demokrasi, umuntu wese aba afise ico ashikiriza, nubwo bamwe n'abandi bashobora kubyakira ukugiye gutandukanye, ariko umuntu wese aba afise uko abona ibintu. Muri iyi nkuru jewe nashoboye gusoma, bashoboye kutubwira neza ko uyu musore biboneka ko yoba yari yabanje gufata iyi miti ituma novuga gute no ituma agira ubushake bwinshi mu kurangura aya mabanga mpuzabitsina. Uyu musore biravuga ko ashobora kuba yari yabanje kuyihereza. Rero ikintu ngaha twotahura n'igiki, burya iyi miti ntiduhariye kwidakora, ariko murumva ko iyi miti irashobora kuba ifise ingaruka mbi bivanye n'ukuntu umuntu yayikoresheje, kuko murumva ko n'uyu musore Eric ugiye kubiraba ugakoresha ijisho rya gatatu, uyu musore Eric arashobora kuba ahitanywe n'iyi miti, kuko murumva ko yari yabanje kuyifata ubwa mbere abona n'ubundi nta kivuyemwo, acavuga ati reka nshobore gufata iyindi kugira ngo uyu mukobwa ntancishe mu ijisho, uyu mukobwa abone nanje ko nshoboye. Rero iyi miti ntitubabwiye ngo ntimuyifate, ariko nukuraba neza uko ifatwa, umuntu akabanza akavyiga ko akaraba uko ifatwa kugira ngo ntahasige ubuzima, kuko iyi miti uza gusanga ari ama produits chimiques yahari mu bazungu, ntubuzi ico bayikozemwo, ntubuzi ukuntu imeze amadogre yayo, ariko ugacuja kugafata uko wishakiye. Hari gihe rero usanga bikugiriye ikibazo gikomeye cyane, nk'uku uyu musore Eric byamubayeko. Nk'ubu rero Eric abatari bake ndazi bari bamuzi, abatari bake basanzwe bamuzi nk'abo mu ntara ya Makamba, kuko murabona ko ari umusore yarakuze, n'umusore bivuga ko yarakwije imyaka 23. Murumva ko aba ari umusore igihugu gikeneye, aba ari umusore yitezwe ko byinshi, umuryango ubumwiteze ko byinshi, ugaca usanga uhuye n'impanuka. Nubwo bavuga ati urupfu nta muntu ashoboye kwikingira urupfu, ivyo ni ibintu byose musanzwe muzi. Iyo urupfu rwashyitse nta kintu na kimwe uba uri bukore cyo rusubiza inyuma, icyo we ukora gusa ni ukwemera ugatekana ukitahira amahoro. Ariko rero ntiduce twijajara, hariho ibintu umuntu ashoboye gukora kugira ngo ugerageze kwirinda urupfu. Nk'akarero nshoboye kubaha, nimba ubonye imodoka iri kiraza uri kurarengana mu ibarabara, ugaca uyitambika imbere kandi ubona ko iri ku muvuduko munini, aho urumva ubugize nabi, urashobora kubanza ukayireka ikarengana. Cyangwa se nimba barakubwira ati iki kintu kirica, urashoboye kukireka kugira ngo ushobore gukingira ubuzima bwawe ntibushobore kononekara. Niyo mpamvu rero ndababwira ati urupfu rubwo bavuga ati nta urukinga cyangwa se urupfu nta urukwepa, ariko hariho n'ibindi bintu umuntu akwiye kwirengagiza kugira ngo yirinde urupfu. Reka rero duhoze umuryango wabuze, umuryango wa Eric bashobore kubandanya bihangana, dusabira na Eric kugira uburukiro bwiza, n'umuryango wiwe bashobore kuronka umutima wo kurema no kwakira ku byabaye. Twebwe nka Wakalite TV turaremesheje umuryango wabuze na Eric, twongera tumusabira uburukiro bwiza. Uwo mwariko murumva ni Darcy Turapie, reka ndabasezere ndababwira nti ciao ciao.